ubukomezi bw'umurimbyi buboneka mu gihe wenyine avuga uti mbaya source du Nil. Urabona dufate nkino show Rayvanny Fizo na Sadbi ntibagomba guhuza en public igiteramo gutegurwa neza bivana na ndasigura ibintu by'ibiteramo buri muntu wese abafise vision yiwe. Hari ikintu ufise Jeffani yaransiguriye bya Rayvanny impamvu amuzanye Musanze Rayvanny hari no kumuzana mu kwa gatanu n'abarimbyo bagira umuntu wa stage wowe namba mwumvikanye yuko uririmba iminota 2 iminota 3 giririmbo heze ugende urumva ingwana abarimbye bacu bafise umunoho n'ubwoba urigera wumva umurimbye aririmba live bigera bakora kuri stage abiwaki urabimwe uragenda n'iri CD ni bya bindi nyene baba nta n'abadansere baduganye na choreography nta n'ikintu nakimwe gishasha uje kutwereka uduze Cedric yaririmba hama ngurukura baragumanura ashaka bareke kumva abumvise bazokumva kandi bazobigenza neza. Yes, bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaha ikaze nongeye ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Wawe hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, wawe muri diaspora ndakubwira ngo don't give up and big up son. Shaka kuba ntazi Igiswahili Icongereza ariko aka don't give up ndakazi kweli. Ako niko nikoko. Dutangwe na Simbize kangwa Marti mwicupa rishasha. Apa ni Carlsberg gamane Carls ntumbaze byari byo. Kandi ariko ndakumenya ariko neze kuri kunywa kaje. Oya si Marti oya ni nzoga kweli. Ndari ko atari Marti ariko 1847. Igara abantu bavuze ngo twe tuyaguha ibiboreza ngo gutanga ikiganiro. Narakimwe ubu ni uboreza byata. Nkaje narevuye kwereka Marti n'utuboro turireje. Ukabutaraga subscribe kuri Yagatech ni lazima mugende ikoze. Yego. Ukabudatanga ama commentaire gihe turiko turakora ibiganiro naho nyenda gusavye ugende ugize commentaire. Hama ibintu bigakomeza bimeze fresh sana. Yende ngamba ndi kumwe na Simbizi wabizi ko ntari re. Nagira mvuge mu ndimi cyane ko ntasenga. Simbizi gano giheruka. Bamwe ngo ndaguciramo. Niwe kwagumunjiramo. Siwe wari washavuje. Okay. Bibwira abakunzi bacu bankure ko nagushavuje gute none ndimvuze yuko nkunda none ngwaniriye none ko wabihaye sansa atari yega sansa niyo kandi wagize ibihere man ni byinshi karabasasi wagize karabasasi mu maso sanagize ubwoba gusa n'urugugu kubura abagukwa naje wanje mu bihe mubwira zarakora ibintu bizima byo kugira ibihere mu maso mbandakara Nimbandakara n'ubundi mu maso. Karabasasi. Hey Yagatech TV uni fresh. Nego frame. Ndagaze neza. Uni sawa tumuramutse na Fred. Mbe Fred azonterera ryari kuri mariage. Sha ya mu type ndazi ko atikoroga. Habo ndaza ku mu telefone umunsi urazi ko ntega ndamu telefone ndambwire ko mfise mariage man. Bezo bajya. Izo mukwa kanga. Ntuzi ko agenda umunyegenda. Wowe uri umunyegenda no? Cyane. Abanyegenda bagira gaki? Turaryoshe. Bagira kanyegenda. Turaryoshe mu kiganiro mu kanyegenda bagira kanyegenda nta muntu umwe azomenya itariki bazoyibona nkuko ibindi byose babi ariko jewe ko ntaje muri groupe nibiki nta groupe hari komite jana twaravuye ko ndo basere bamwe na mama mikazi nasumuzo dushiriramo shari ko shasi mbije bana no kuroga vrema dusubiye duharira sobe bantuke turekane n'ivyo ibazo wateguye rero no munsi utaratwirana nkora kucambe koroga kucambe icambere ko kire nakubuza eko ndakora imiso kuri Magic Channel Musanze no muzamfise programme na Juste Gaire ukorana nawe utasanga afise umuslave ariko barakoresha bakora ikiganiro umuslave wo murinde Harono na Gaslay Queen nyene mugane wa ndirimbo yari Sharon ngo Slay oya ni demu nyene ubona ko bari baba demu nyene barya amafaranga baba demu usanga afise ama iPhone Pro Max utaza ko iki abi Bujumbura atakaza afise mugabo mukabara anywa Heineken telefone afise telefone miliyoni 5 banategeza gutera amakenga nana gutera amakenga na ba onkre babarongikire batanze aba onkre we turafise abangre mugana ama Pro Max bado nari mbaye badafise umutima mwiza abangre bashobora ko bafise umutima mubi akashareka abangre abantu bose bafata uzorabe y'umugore afise umwana kandi bose baba baravyaye gaba bakobwa azavuga ati ujya ni tonto
abatonto bubu kweli basigaye bahonyanga imico. Simbizi umaze ibisi kurategura urubanza rwawe niki kintu muri kino kiragora gusumba ibindi ikintu kiyo kirangora urazi ikintu kimwe kiyo kirangora ni mburugini ya mburugini ya no biri muri garage kweli none ko wari ufite aba diaspora benshi bagusupportinga bakaguha aba diaspora sino basaba ibyunguka byo gukoresha imburugini uzobasaba ibyunguka byo kiriki byo kuzimana abantu kuri mariage ega nzo baze fate yene mborazi urabizi ko mariage zacu bafungura barafungura bisabe yego numva yuko ndiko ndatera igiharuro defwa je ndi umuntu wa mbere ni amahoro ibyo kurya byikawusha ntibikunda kandi nabone baratugaburiye kuri dote oya sikuva kuri dote bari ega nabone kutugaburira kuri dote ntivyari mu muco wabo abanyegere muri ntitwa tugaburira abantu voilà kubera bakiriye ababo na jewe ntumiye abantu sindabagaburira no banisha umuco wacu nibibaho kandi nabone twemeye kubakwera neza inka zikwiye kugira nabone batwakire neza navuga ati isoko igishoboka cyose kugira ngo bakigwe neza nakubwiye yuko umunsi twagiye muri predote mama yavuze ati turavye ingene batwakiriye turongereza inkwano Mama serieze man. Yari uzobona agafoto ndi kumwe je mama namuvayo turiko turayagutura. Mama yarambwiye gutwe atanu kongera inkwano nayo bose. Hari ahantu ugera wenyine ugaca wibwiriza. Uravye. Natwe rero bivaye n'ingene batwakiriye. Ashe ninjyango uje kweri kabisa. Yego. Ngo dateye ibiharuro. Mugabe urubanza turuzogenda neza. Ndazi kurubanza nimwe muzorukora. Jento serva ku table d'honneur. Guserva ivyungu kuzozana zoterera ikaziye zinga. The draft mu mbaje atanu mfitiye babi kwishize muri komante. Kandi kwa Reverend Diacre nta nzoga zoja. Nta nzoga zoja. Mama ni pastori. Sauye mukobwa. Mama uje mukobwa. Mama wanje. Yego ndavyumva. Ni mama wanje swazo yabakiri. Nagira nyine urubanza ni wa. Nanye urubanza si mama. Nagira nugi wawe. Oya. Jewe si jewe kandi jewe nanye nduba diakone ega jewe urubanza sugi wanje mayo urubanza sugi wanje n'urubanza rw'umuryango utandukanye ibyo bintu hasokenera kumwe ibyo bazonsanga iwanje donc ubu nzoba nitwa nta nzoga zoziri muzonsanga ubu nzoba nitwa muzoba muje mu rugo kwa Mutama umugore mutware wanje arakanyita wakanumva kararyoje ngo mutware wanje shaka mu mama mizenda mwami kazanyita mutware nanjye nkamwita mukecuru. Oh my god. Mukecuru ka. Bavuze ibintu byinshi. Ako kantu bari bwigera ukumva. Mukecuru. Mutware. Ngo baravuga mugabo bagumari wawe undi nyene. Bavuga bareka nibikunda. None boko banze ko ndabakwa. Babashaka gusa bagume banyunona bangwaza amabreno n'amano nzenya. Urazi bigwara bangwaje. None warivuje gasimbiza. Imwe kabiri gatatu. Amazitromycine twanyoye azitromycine, ceflixime, doxy yarante doxy muganga hari havuye ayimbuza doxycycline siwezi. Twache tuziramplace nande na cloxa. Neko cyane mukuru mwamwe kaziga mwanduje. Inshinge twatewe reka zama infection. Inshinge zakaja. Navyo tuzosubira guhura navyo. Ubu namwe azosa kwikora. Kuri Maria avuga bye. Asembiza bisiri ko uzakoma hamwe. Me. Je ndi umwepiskopi. Nane ko bitangwe kuva kera umwese. Bari narinzi yuko tuzobana nabo kumbe bagomba kungwaza ibigwara gusa. Abo byo bigwara none ko gutikingira. Ncumure. Gaje nirinde cyaha. Wirinde kwi. Reka nivyo shaze nje entertainment bana. Uri kwambaza ibintu mwe nivyo. Umengo nawe ari umwene. Yoza ko je Tera bari mugomba kunyica nawe. Jaga simbizi. Aya, bro murabizi. Muganga je ndico cyenda kiza. Onda mu maso nk'iminota 5. Wowe simbizi. Barazi gitama nakura. Reka je ndagukunda abantu barabizi. Ejo ko twigana n'umuntu hajya. Natwe nakuvuza nk'icyo standard. Ashaka ngo kai wose bizi nguramukunda. Wenda ndi stressed no kundota urandota. Basi ndakurota muganda urandota avuge shokori. Nta narimwe. Ukuri ndiko ndavugisha nuko ntakurota. Urandota. Mugavuze ko ntagukunda. Aho niho nombesha.
ikibazo cya mbere cya entertainment kivuga gute? Ikibazo cya mbere kivuga ku gitaramo giheruka kuba ca Rayvanny. Yego. Abantu benshi baravuze ngo Simbizi ntiyagiye gutegera, Simbizi niko yatanose ivyunguka, yaronka ivyunguka yari kugenda. Wapi je Fanny twavuga? Urinde? Fanny? Mwe mwavuganye iki? Uravye igitaramo ca Rayvanny. Wavuze ngo wavuganye na Fanny. Abantu mugabo bavuga ko utagi support ndako support n'ibindi byose. None support wanje uzisigura gute? Ndazi. Warigeze umva ndakigwanya? Ntabwo haje wigeze uvuga. Nana gipo ububazo kwari kuberika. Reka je support zatandukanye. Jewe support nagihaye ari kwiye naravuze yuko abarundi bafise concert. Urabyumva kuri conference de presse niho narindi. So narindi gafraniki gamutezi bamwita mutezi winda. Ari mu mugwi yagenganye yitwa gute? Abahizi. Ntahusha? Bafise igenge gitwa abahizi ngo bagize ubuhizi bwo gutera inda abana y'Ubujumbura. Nationality umva gute ko nafise imyaka. Uru warugurumva we nta buhizi burimwe barabimenye. Babiri mani bara nta kimwe abo bakubwira to umwana avukiye Bujumbura ntibaguwe abana b'amasarendi. Toya. Nano yavukiye Bujumbura. Oya baje bava ruguru. Rero bageze Bujumbura bacakura rutwara twavukiye Bujumbura baca bakreya groupe yabo yitwa abahizi. Ngo nabone ngo barateye inda ngo abana y'ibone. None muzi ko amasarendi avyaye nk'umwana wo mu Gagara. Boya mugore wawe nuwahe? Bafise timu yabo yitwa abahizi. Numva nibwo buhizi nibwo bugabo. Tijewe ndafushije naravyara na ruguru. Ya telefone nyina ariko aramuga ati mama bite? Mama yamaza ngo Munyabujumbura ngo ni gute? Nigasha kumenya igituntu cagufasha utaro. Nangorane. Tuzogisanga na mama mwamikazi we nangorane. Mama mwamikazi yemeye vyose. Yemeye vyose. Kurukundo gwihangana kandi rukemera byose. Yarankunze ngo igituntu byose. Okay, ndashaka kumbwira rero. Igitaramo kibonye gute? Chese ndabwo nabazaho. Oya. Wowe hariho feedback wa wumva uvuga ati Bo, I don't know je nabonye ama video nabonye umengo ari abantu. Benshi. Je nabonye ama video. Abaririmbyi baridoga canke abandi bantu bose baridoga. Gusa hari kapitene yari turi kumwe. Yambwiye yuko ngo Rayvanny ngo yarashe ngo kugonga ngo Moni ya Fleur ngo imodoka yiwe ngo baje ngo hano bari muri backstage. Amukonga. Ngo imodoka ye ngo barase kugonga kapitene nuko nyene nari nzi ko no musi zo kubikorana kuri ya gateke. Yego. Katubikora cyandamubwira ati oya imodoka iri muri garage vraiment ahamva nganja ngenda. Yego ntaribi. Cyandamubwira ati abwiye abagonga. Kubera abo bakorera amasho mu bubare. Je numvise ngo kubera abo bakorera bobo iyo bateguye amasho yabo abera mu bubare. Muri Gera Plaza. Basigera Plaza gusa na Zaneva hose banuze barakorera amasho ba D1. Muri Arena. Arena ni hato Arena ni VIP. Okay, Arena indakorera show Arena. Ari byo Burundi. Etoile du Centre yonyene yakoresha muri Arena. Oui Mars. Mbwira undi muririmbyi azakora amaze gutegura show yiwe muri Arena. Ndabizi. Kidumu wenyene nawe numva abaje avuye hanze ne bazakora show muri Arena. Yeah. Abandi nabo bakora ububare bwo mu Kamenge. Mugabo urumva rero abaririmbyi afise ubwoba bungana uko batiyemera. Kera umuririmbyi cyo ndibuka mu 2019 niho novuga yuko umuziki w'Uburundi heruka kubaho. No. Yego ni 2019. Yego. Kubera 2019 niho habaye karaba ya concert. Ba Masterland bose barategura za Bea gutaguti. Yandi manimba na Fabirove yavuga gute. Nzobikora challenge bagategura ama concert yabo. Vuga iyo ndavuga ibi mvuga ati abaririmbyi bashobora kwitegurira ama concert yabo. Bakagenda ahantu. Dufate nka Satbi show ya nyuma. Apart Indoto Festival yakorera la Costa Beach. Yarakoze show kwa abita kwa Makasi. Niyo ayo na concert ya nyuma. Indoto Festival ni yasubiye kuba. Ndibaza ko ari concert ya nyuma yabaye ya Satubi kwa Makasi. Yego. Agisohora karabajya ava muri imvye yarasohora projet
agategura konsere yayo kandi abantu bakaza bakavyitaba. Ego. Muno munsi umuririmbyi atarindiriye ngo DJ Paulin ategure canke DJ Paulin ategure show, nani Simplice ategure, unaho DJ Fanny nawe yabijemo. Yego. Rasuka yarabihevye. Bruce nani Tusengera Plaza ategure ivyiwe kubera bo babifitiye ububare, Tusen Bruce bifitiye ububare. Wahe n'abandi bazava bategura hajya muri Ingo James hajya muri Win Club nabone bashaka kuzotangura bagira ibintu mwe nivyo. Manako no munsi abaririmbyi batarindiriye abo management zabo nta capacity sindi n'ubwoba bafise. Umugani wa Diwa yaririmbye ati mvise ubwoba. Je nivyo namambwira management yo none mwebwe ko mukomeye mufise umu artiste akomeye yika management ya Diwa gute mutamutegurira ama concert. Tari cyo kibazo mfise bafise ubwoba n'ubwoba kuko babonye umurimbyi wa mbere arakoze show ayikoreye ngira ntibazi wa mugano uvuga ngo kino risque rien na rien. Babonye ati umurimbyi wa mbere akoreye ku Mutwenzi. Mutwenzi yamayuzuye buri weekend. Yego. Gera Plaza buri weekend yamayuzuye. We nubona yuko ari umva ugasanga umuririmbyi ugiye wumvise ngo afise show ari Gera Plaza cyangwa ari ku Mutwenzi. Urabyumva? Muri ico gihe ni bwa bwoba rero uruko buraba. Kubera ijya Gera Plaza na Nuzenya ni benezo ni batuse na ba Bruce banditse biyandikiye branding y'ibintu byabo baravyubaka kubujya abantu bakunda service yaho hantu. Niba bagiye ngo nukwera ngo bakunda ngo muziki cyangwa iki tusepera gusa iyo umunyamuziki yahaje iciba nka vendredi spécial. Ivyo ndavyibukana Vishu yarigeze kubitegura asanzwe akorera karaoke kuri Sky. Mugabo yarigeze kugira ikintu akita Nyamacoma festival. Abantu baruzuye n'abandi barabura. Vyabaye umunsi juste Gaël agira dote. Agira etat civil. Kandi nibwo niyo bato nibaza ko byaje bitegwa kumva ko deja abantu bari basanzwe bahakunda. Voilà. Nubu Sigera Plaza canke ku Mutwenzi bogira akantu hakita special. Ego. Abantu baruzura. Urayumva. Asiku ntibaba buzuye ngo Fizo yaje ngo nde yaje no. Buzura kubera nakantu do special nakantu special kabaye ku Mutwenzi. Urumva niyo mpamvu ruvate nk'ubu nk'igihe show ni Gera Plaza bayayiteguye. Mugabo nakabijya abayongeyemo. Uravyumva? Mu bisanzwe ivyo rero aho kabijya abayongeyemo nato hamagara umusani akagira kandi kantu. Yego. Haruzura. Ivyo bisigura iki? Ivyo sivyo bica byerekana ubukomezi bw'umuririmbyi. Ubukomezi bw'umuririmbyi buboneka mu gihe wenyene avuga uti mbaya source du Nil. Urabona dufate nkino show ya Rayvanny. Ntiyaje ngo nuko ngo Rayvanny ngo abarundi bari bamushuhiye. No. Cyaseze kubaza wari we man. Nawe wari mbajije wari we. Ntabajije man. Kubera iki? Harige muracumva iryo zina rimucanga. Voilà, kubera iki no gusa amakuru dufise ngaha na y'abarundi gusa. Yego. Amakuru y'aba kinabaki hariya twaramaze kuyasohora. Tugumizamo amakuru y'abarundi. Uravyumva? Mu gihe dufise amakuru y'abarundi tukaba dufise n'abarimbyi bacu bafise amahiti. Turafise abarimbyi bagezweho. Yego. Hariho ba DJ Fernando, hariho ba Dramati, Bimani Boy bakiri kubana ba Daboje n'abandi ba D1 bose ni liste ndende. Ba Satubi baracyariyo ba Fizo n'abandi. Wanyuma yigeze kugira ngo arabiteguye abitegura nabi yari wa Beirut. Ingene yabiteguye siko yagomba kubitegura. Fizo na Sadubi ntibagomba guhuza en public. Niyo mpamvu show yaciye yanka. Bica bituma n'abarimbyi baca babandanya bagira ubwoba. Kwera irya show ya Beirut yari yateguriye kuri stade ajya hanze. Hajya hanze naho sikibanza sakabare si boîte urumva n'ahantu abantu bategerezwa gusevinga amafaranga hama bakatsa. Yego. Kujya kuntu abateguye dufate nk'ibyo bya Rayvanny n'abandi barigiye baraza. Warabahereza isango umuntu akaba arasevinga hakiri kare nzo kwideplace gute nzo kwinjira gute. Nguko uvuga ati kugira ngo ngire mariage hari ibintu baza gusevinga avo. Voilà, haje urumva mariage nkavuga ati ndafise ikintu kiri important. Ntegeza gusatira naco.
umanga mariage ufise sango hana nkubona ko ndatelefona umujera wa station ambikira igitoro agira kubera mfise ikintu kiri important rero usanga rero abarimvye bacu rero bafise ubwoba buko kuntu batiyemera yuko hari umuntu abemera iyo kwemera agasevinga kugira projet yabo y'urubanza izogende neza yego simbire ahantu buze igitoro cyo numva ndashaka bazo kamwe ahantu beza gutunga imodoka bigoye tumo basi bigoye nkaje nshaka umpa impanuro imwe gose ikintu kigoye ni gutunga imodoka ishaje je nshaka gutunga imodoka amahana mbwira ingazi nyaruka je no ikora uragura nshasha mbwira zihuta je ko nshaka imodoka biri kose abakunzi ba Yaga Tech TV mvuko nshaka imodoka ndi diaspora bigusundure amavuta gupatia nasi bidosi diaspora ko mama maze basundana mane kugira ngo batange ibintu byose bazo imodoka swate kora dandaze ya masabuni yawe nibiki mugabo ngaho gira uzokwize inyungu igura imodoka hashiketse imangazina ari gwawe mbewa umuntu yakubwira ko afana feedback bigeze he no mugwiza n'umukire baga n'abakire badakenerwa no kuvugwa mwizina none bigeze he uramubwira nese bisanzwe no kurunkira bibiri kandi uronka akaduha kandi mpa nimero no mugabo vraiment umuntu wese akeneye gutunga imodoka no mu yagura nshasha je nshaka kugura imodoka nshasha kandi electric nouveau model niyo nshaka kugura Yesu ivyo bintu nta n'umugisha bizobamwe kubera nubona yuko uvuze iyo electric n'ibicebe tanke nzogure Noah ni bon Noah ni fresh Noah kubera irafise ibitebe vya byenyuma ubikunjije kandi nzoja nkora genda musaga intebe za Noah tuzikunjije guca ziravamwe igitanda nkora genda musaga uragura Noah tunzokora ikindi ndayigwa ntari uza kuri impasire wallahi tuva ku by'ibiteramo hari abantu bavuga ngo Rayvanny ngo yaridoze ngo Satubi ntiyagiye ngo kuririmba ngo kiriki nese Satubi ugenda kuririmba gute kandi atari muri programme none ubona igiteramo cyateguwe neza wowe kubwawe hari abantu bidoze igiteramo gutegurwa neza bivana na ndasigura ibiteramo buri muntu wese abafise vision yiwe hari ikintu ufise Jeffani yaransiguriye bya Rayvanny impamvu amuzanye yego musanze Rayvanny hari no kumuzana mu kwa gatanu yari kuza muri sama mugabo bivanye na agenda ya Rayvanny ngene yari ndende yaciye aza muri nuzenya hari kana Fanny atahuje ko n'abantu bavuga ngo Fanny yafashe n'abaririmbye b'abarundi bani ko bibonye bafashe nabi gusa baridoze ngo hari abakuye kuri stage cyane buka akantu bavuga ko umuntu wa stage none abarimbye bagira umuntu wa stage wowe namba mwumvikanye yuko uririmba iminota 2 iminota 3 giririmbo heze ugende urumva ingwana abarimbye bacu bafise umunoho n'ubwoba d'abord ntibitegurira amashow yabo ngo bagende amare kuri stage umunsi wose show yibegwiwe navyo bagira barindira abantu bandi bitegura umuntu ari we yiteguriye show yiwe nawe wogenda ukaramukanya ugacutaha yego babikwiye singo mbugende hajya ugume hajya umara umuzi wose kuri hanigiye urambira n'abantu rano ndamaze kubona je ndibukari hari amasho maze kubona neza habari babwira pu kame miduga kuri stage performing utuntu twaye tutatu wateguye wagera repetition abantu banakunda man d'abord aziko abarimvye bacu nka live bagira ama playback uraduga haje ukabavugiriza indirimbo basanzwe bumviriza no bari muhira ikindo special bo bazanye n'icaka nta kintu gishasha urigera wumva umurimbye aririmba live bigera bakora kuri stage abiwaki urabyo mwe uragenda n'iri CD ni bya bindi nyene urabyo baba nta n'abadanseri baduga nyene na choreography nta n'ikintu nakimwe gishasha uje kutwereka uduze CD ndike yaririmba hama ngo urukura baragumanura ko n'ubundi ni nkuko noshiramwo ufite baba bariko barimviriza ubwabo ni nkuko izi ndirimbo ikido special gusa kibagiye nuko bariko barakubona ko ari ku hari wewe mwene nayandi biya byo nanjye nashaka kuduha nka performinga ndibuka kera tugira muri internet tugira ama playback tukajanga tukarimba indirimbo z'abandi za Tupac n'izabandi bese kandi ibintu bikagenda fresh so rero niyo mpamvu rero ku ibi abarimbyi kwimenya kumenya ati ni show ya DJ Fanny si show yiwanje yego
fani gikwikira important uko yampaye ivyunguka reka nduge nkora akazi kanje amangende niba yampaye n'iminota nawe ukura kuri stage nk'imbwa biragusha nimba yaguhaye n'iminota 3 performance iminota 3 none vyaheze ibiri wowe wiyemeye ko rubona abana utahura ubona kandi wabo babona no oya ntibategura ibitaramo vyabo kugira bamenye abafana babo bashobora kuza sivyo nako ndakubwira kabonye rero fani yiteguriye utwiwe abiwe bamwitavye baje ni nka DJ Paul arafise abantu biwe uzurabe hariho n'abasani mbona bisabe ndibuka igihe kiraho irya show ya hariho show ya nyuma ya DJ Paul yateguye Fizo yari isabiye inamba agenda kuririmba atari muri programme kubera iki ajara abafana bani benshi ni bisanzwe urumva rero baca bagira umuntu ho wa stage bivanye babonye yuko public ihari hariho public ubona bwatego aha bahanuriye bagire bumve hariho public yonyine uyiravye nawe ufise n'umukameramani wawe ariko aragufatira highlight uvuga uti nakoze show nziza aho bahanuriye nibagire bumve basi barashaka bareke kumva abumvise bazokumva kandi bazobigenza neza imbere yuko turangiza ikiganiro jewe hari ikintu nifuje ko dukora nawe kuva kera mugacara kunaniye cyane ko jewe hari abantu badukwikira mugabo bazi ibyabaye ku Burundi bwose bien sûr hari abanyigigo mu Gatumba bagize ingorane by'imyuzure yego shaka dukora iki none tuje kuroga amazi asubira inyuma no oyaha na electric irabimura oyaha bajye abantu barakeneye support uko biri kose support nimba ari imiryango 5 nimba imiryango 6 twavuga tuti tugiye kubaraba none ibyo narabyanze none okay nizeye ko tuzoza twagenda Chinangwa nimwe mvise gusa ingwana yawe nuko ushaka tugiye kubikora tugiye dutwaye amakamera shaka dukore nka Yesu none Yesu we ntuzigene yagufasha ba Yesu kweri marika dahari kweri yes ntiyazuru izigiye segenda gukora ibitangaza agenda Mariko vraiment ategeza kuba yani yamusiga bose ategeza kuba bahari none turi bande ho genda tudakora Yesu none barambwiye Fred Donaza n'ivyunga tugende tubashire nibaza ko aza kumva ikiganiro reka twe duvise ingorane oya hari n'abantu baza kumva ikiganiro baba tugeye mugende ka tubaye 5,000 tubaye 10,000 banza kwanza nguri wowe wisabiye wenyene je gutangwa mandi ya ka company gananje niko ngwa na oya wowe kandi ugira ugende nukuri ngomba ngende vraiment mborugine maze imisi iri mu garage kuma telefone mu mechanicien nombe aho bigeze mugabo furire abantu bo mu Gatumba barakeneye kuba nini basi ni imiryango ubona ko hari abantu basigaye baba deja mu mazi mu Gatumba ahanini barakeneye amasengesho barakeneye kubandigwa kegwa para amasengesho kubandigwa barakeneye abantu imbandwa za kirangazo bazigihari bagendeganwa ugasumo kwa Mwaro kubera biga nibiza bishika urumva anatanda yuko haba amazi kuduga kwisi nzima biraba yego gusa urumva ni Dubai ntabonye ko amazi yagize bibaho rero gusa iyo haba hataratekanyije amamoye do kwikinga kirikare hari gihe bica bihara niyo mpamvu urumva kugira n'ibintu bigende neza mba bisaba batera ibiti bagira iki gatwenyene bana ko inosi atwe tuzoyihereza twebwe nyene ibiti turabica nidutera ibindi nitugira iki usanga rero Tanganyika ikabira imiserege ntiduprevoit ejo ishobora kuduguku n'impamvu iyo bariko barakubwira ati dutera ibiti sinzi ko abonye ingene imisozi nayo yagira hari n'imisozi yatemvye gasi mu Gatumba gusa oya bo urazi nk'ibyabaye hari muri irira imisozi ya naho nyene haje tuzobasikaho na mama mwamikazi arafise umuonkle yabara bamukamesa nawe yahuye n'ivyago vy'imisozi yagitse simzekanije ko bose kwiba ari so ni so rero umva ibyago birabaho uravyumva ikiri important nukumenya ingene kuremesha kirujambe no kuremesha we kuko ufite abantu bubu benshi nkibo ari kuravuga yego baraza baje bitwaje support ati baje kugwa amahera baje kugira iki muga bafise izindi nyungu zabo ziri inyuma yego je yibuka umuntu nigeze guterereza amahera agwaye abantu bagaca baza nanjye unazanye 2000 kwera abonye ko umuntu yamaze kuba mu star kuzigira bifotozi babone bagaca bakora business jewe ndi muco shop ndandaje amasahani
kunuku natanze 2 million oya nimba yatanze mugabo urumva yabikoze kubera yabonye yuko uraza abantu benshi bakeneye ubufasha ingene bangana abona abantu bagenda kubabikora kugira bagire opportunity yo kugira publicité ya business bakora ariko nimba nabikoze mana kayatanga ayo mafaranga umviriza nta impamvu yo kutagira publicité bimwe bavuga bati ngo ico gukora nka Yesu gukora nka Yesu gukora nka Yesu nukubikora kugira umuntu abone yuko wagikoze urabyumva kugira utere n'intege n'abandi batarabikora babikore bashoboye bo bikora kavuga Mignone ndabizi neza yuko afise amafaranga ashobora guterera reka je ngenda bikore Mignone ni yabibona nawe ashobora kugenda gutanga support yes mugabo apana jewe simbizi reka ngende gutanga intererano kubera ndafise kandi ayandi ma business nkora profit ujya muntu kubera ariko attention kuri kugira ndonke opportunité yo kugira publicité y'ivyanje yego je batandukanye Yesu ivyo sivyo yakora naho yafotora mugabo yabikora objective avuga ati reka babikore nundi afise umutima kubikora bikore mugabo paranda bikora mangire publicité ati je ngurisha amakamera ngurisha iki babimene mwe nivyo umva yabikora basugira ngo n'abagenzi be babone ko wa mutima tubiyana cyane bo bazagira umutima wari muri we niyo mpamvu rero urumva nk'ubu nibi kuja mu Gatumba fresh tashaka kugenda katogenda ico twokora tugiye dufise kamera tubanza kwanza kora aba employer uburemere bw'ibintu bihari amabezo bafise niki kuko bigenda kose ntango nitwokora ibintu bisumba ivyo TV5 Monde yakoze ntokora ibintu bisumba za ejo niko ndaraba tuzogendayo ejo namenda biraba kuri internet imana agiye gusanga ama media menshi yarabikoze